Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze twumvirize twongere dusabikanye ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ya gatatu mu gihe c'ubushikiro. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'abacamanza ikigabane ca 13 kuva ku karongo ka mbere gushika ku kindwi n'akarongo ka 24 gushika ku ka 25a. Ico gisomwa naco kitubwira ivyerekeye ivuka rya Samusoni. Mu kwitsa iryo jambo ry'Imana tuza kwifashisha izaburi ya 70 canke ya 71 bivanye n'igitabo ca Bibiliya dukoresheje. Tukaza kwitabiriza tuti nshaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 5 gushika ku wa 25 aho ituyagira ibugwa ry'ivuka rya Yohani Batista. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana uyu munsi muri kumwe na Patiri Dieudonné Nshimirimana wo muri Diocese ya Bubanza. Dutege yompo Mukama atuyagire aciye kuri bino bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mu gitabo c'abacamanza. Muri irya misi umuntu w'isora wo mu muryango wa Dawudi yitwa Manowa, umugore wiwe yari ntavyara kandi nta kana yari afise. Umumarayika w'Umukama rero abonekera uwo mugore amubwira ati, uri ntavyara kandi nta kana wigeze kuvyara, ariko uzosama inda uyivyaremwo umwana w'umuhungu. Kuva ubu rero itegereze, ntihagire ikiboreza unywa kandi ntuzurye ivyo kurya bihumanya, kuko uza gusama inda uyivyaremwo umwana w'umuhungu. Ntibazomumwa umushatsi, kuko uwo mwana azoheberwa Imana akiri mu nda ya nyina. Niwe azotangura kurokora Abanyisirayeli abakure mu minwe y'Abafilistini. Uwo mugore acagenda kubwira umugabo wiwe ati, umuntu w'Imana yaje ahondi yasa n'umumarayika w'Imana, kuko yari yuzuye inganje. Sinamubajije iyo yava kandi nawe ntiyambwiye izina ryiwe. Ariko yambariye ati, uza gusama inda uyivyaremwo umwana w'umuhungu. Kuva ubu rero ntihagire imvinyu canke ibiboreza unywa kandi ntuze urye ivyo kurya bihumanya, kuko uwo mwana azoheberwa Imana akiri mu nda ya nyina gushika hazopfira. Nyamugore arahava avyara umwana w'umuhungu amwita Samusoni. Uwo mwana arakura, Imana iramuhezagira, maze umutima w'Umukama utangura kumugenza. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Shaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Shaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Numbere ikinja ritayegayega, umbere n'uruzitiro rutamenwa, wigishije inama yo kunkiza, nanone uri kinja uri inkinzo yanje. Shaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Erega Mukama ni wewe nizigiye, ni wewe nishimiye nkiri muto, nakwishimiye nkiri mu nda ya mama, warantoye urantonesha ntaranavuka. Shaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Mpoza ku munwa ubutungane bwawe, ku munsi wose mvuga ko uzi gukiza. Ewe Mana yanje wanyigishije nkiri muto, gushika n'ubu namye mvuga ivyiza wagize. Shaka kuririmba amatazirano yawe no kurata ubuninahazwa bwawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka. Ku ngoma ya Herodi umwami w'Ubuyudeha hari umusaseredoti yitwa Zakariya wo mu muryango wa Abiya, umugore wiwe yamuka kuri Aroni yitwa Elizabeti. Bose bari intungane mu maso y'Imana, bari ntahinyuka mu gukora amabwirizwa n'amategeko yose y'Umukama.
mugabo nta kana bari bafise kuko Elizabeti yari ntavyara kandi bose bari bageze mu zabukuru. Uwo musi rero hari haramukiwe umusaseredoti w'umuryango wiwe. Zakariya aragenwa ngo arangure ibanga ry'ubusaseredoti mu ngoro y'Imana, aja guturira isenga nk'uko bitegetswe. Ishengero ryose ryari rikikije hanze, ryariko rirasenga mu gihe co guturira isenga. Umumarayika w'Umukama rero aramubonekera ahagaze iburyo bwa rutari y'isenga. Zakariya ngo amubone arajumarara, ubwoba buramutekera. Nyamumarayika yamara amubwira ati, humura Zakariya we, warasavye urumvigwa. Umugore wawe azokuvyarira umuhungu, uzomwita Yohani. Azogutera ubuhirwe n'akanyamuneza, kandi ivuka ryiwe rizohimbara benshi. Nkako nyene azoba mukuru imbere y'Imana, ntacitwa inzoga, ntacitwa ikiboreza azogeza ku munwa, azokuzuzwa mutima mutagatifu kuva akiri mu nda ya nyina, kandi azogarura Abanyisirayeli benshi bayoboka Imana yabo. Niwe nyene azoyiza imbere, afise umutima n'ububasha vya Eliya, agarura abavyeyi berekeza umutima ku bana babo, ibigaba navyo bigarura agatima, bikurikize ubwitonzi bw'intungane, ategurira atyo Umukama ingabo zimunogeye. Zakariya yamara abwira Nyamumarayika ati, ivyo nobimenyeshwa niki? Ko ndi umutama, umugore wanje akaba ashaje. Nyamumarayika nawe amwishura ati, ni jewe Gaburiyeli mpora imbere y'Imana, natumwe ngo tuganire nkubwire iyo nkuru nziza. None rero uza kuba ikiragi, bikunanire kuvuga gushika umunsi bizoba, kuko utemeye ivyo ndakubwiye. Ivyo navyo bizotaha igihe vyagenewe. Ishengero ryari rikirindiriye Zakariya, riratangara kubera ko atevye atyo mu gisengero ngo asohoke, biramwankira ko avuga, baca bamenya ko yabonekewe mu gisengero. Nawe akabayira amaboko gusa, aguma ari kiragi. Igihe cyo gukora giheze, arataha iwe. Haciye imisi mikeyi, umugore wiwe arasama inda, maze aguma yihishije mu mezi 5. Yibwira ati, nabihawe n'Umukama, yanyitegereje akankura mu menyo y'abasetsi. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza y'urukiza. Bavukanyi muteze yompi insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, eka na mwebwe turi kumwe biciye ku buhinga bwa none ngurukana bumenyi, nimuze tuzirikanire hamwe iri jambo duhejeje gushikirizwa. Twumvirije neza igisomwa ca mbere n'ic'inkuru nziza, bituyagira vyompi ivyerekeye amavuko adasanzwe, irya Samusoni n'irya Yohani Batista. Ayo mavuko ntasanzwe kuko abakenyezi bavyaye abo bana bari ntavyara, bakaba atanakana bari bafise. Abavyeyi ba Yohani bobo bari bageze no mu zabukuru uko ari 2. Ikindi nuko ayo mavuka yompi yabowe n'umumarayika, no kuvuga ko ari Imana ubwayo yafashe ingingo kwabaho. Kubera yari afise umugambi ishaka kurangura, Imana yarakoze ibitangaza, abari basanzwe ari ntavyara baravyara kuko atakinanira. Nkako umwanditsi w'Izaburi aratubwira ati, koko ndazi ko Imana ari nkuru, kandi ko Umukama wacu arutana kure imana zose. Ico cose Umukama ashatse aragikora, haba mw'ijuru canke kw'isi, haba mu biyaga canke mu nyenga zose. Zaburi 135 umurongo wa 5 gushika ku murongo wa 6. Ndanga zarugira. Kumvise mu nkuru nziza ko naho Zakariya na Elizabeti bari ntavyara, atigeze badohoka ku mabwirizwa y'Imana. Umwanditsi Luka yabitubwiye neza ati, bose bari intungane mu maso y'Imana, bari ntahinyuka mu gukora amabwirizwa n'amategeko y'Umukama. Igabane ca mbere c'inkuru nziza ya Yezu Kristo dushikirizwa na Luka umurongo wa 6.
aha twahakura inyigisho rero ikomeye. Imana ntihemukira intungane kandi iragarukira abayikunda bakayisunga. Muvukanyi unyumva, naho ubuzima bwomera uko utipfuza, nubwo muri intungane mu maso y'Imana, nayo izokurasanako. Ntuce wirukira abantu baguhubisha canke ivy'iyi si biguhuma amaso. Muntu uburaniwe mu buzima, wewe utuntuye kubera ubugumba canke kubera ukubura umugabo canke kubera umugore wabuze umugore, wewe wugarijwe n'ubukene, wugarijwe n'inzara, indwara n'ibindi, humura ntiwihebure, Umukama araje kugutabara. Akiriye indemesho twahawe ku Imana uheze kw'idominika ya gatatu y'ubushikiro, aho umuhanuzi Yesaya yatubwiye ati: komeza amaboko yarushe, mukomeze intege zacitse. Bwira ab'imitima isimba muti: nimureme ntimutinye, ngiyo Imana yanyu, niyo ije kubakiza. Igitabo c'umuhanuzi Yesaya kigabane ca 35 umurongo wa 3 n'uwa 4. Wewe uri mu magorwa atandukanye, izigira Umukama gusa kandi ntumuhemukire mu kurenga amabwirizwa yiwe. Ntazoreka rero nawe ngo umaramare. Uwateturuye Manowa akamuha Samusoni, uwakuye Elizabeti mu menyo y'abasetsi, nawe azokuronsa ico umutima wawe wipfuza. Nutihebura ngo wangaze umutima mu bintazi vy'abapfumu n'ibindi nyene biteye isoni. Guma wibuka ko ivy'Imana birya abarambije, abarambiwe batashe. Nanje ngire nti ivy'Imana bigabana abihangana badatirigana. Bakunzi b'Umukama, tugaruke ku vyivuka rya Samusoni na Yohani. Imana irategura kuva ataranasamwa uwuzoyibera umusuko ku buryo budasanzwe. Nitwibuke ivyo Umukama yabwiye Yeremiya igihe yamutora: imbere yuko ndakurema mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka narakwitoreye, ndakugena ngube umuhanuzi w'amakungu. Igitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 2 umurongo wa 5. Samusoni yatorewe kuzogwanira Abanyisirayeli ngo abakure mu minwe y'Abanyafilisiti, afashijwe n'ubukomezi bwa mutima w'Umukama. Ico gikorwa ca mutima twacumvise mu gusozera igisomwa ca mbere, aho batubwiye bati: nyamugore arahava avyara umwana w'umuhungu amwita Samusoni. Uwo mwana arakura, Imana iramuhezagira, maze umutima w'Umukama utangura kumugenza. Twabisomye mu gitabo c'abacamanza igabane ca 13 umurongo 25. Kubera ko uwo mwana azoba yeguriwe Umukama kuva akiri mu nda, humvise ko atazokoza ikiboreza canke igihumanye ku munwa, vyongeye ntazomobwa umushatsi. Nanone kuva mw'isezerano rya mbere, ukutamobwa umushatsi, ukutanywa ibiboreza no kutegera umuvyimba vyamye ari bimwe mu biranga uwahebewe Umukama mu kinofunofu Ronazir. Kwari kubera iki none? Kwari kugira ngo areke ububasha bw'Umukama yihebeye bugume bukora muri we. Kwari kugira kandi avavanure n'ubuzima bworoshe bwo kuyeyemvya. Kwari kugira kandi agaragaze ko yegukiye Imana vy'ukuri. Turashobora kuvyisomera mu gitabo c'iharura kigabane ca 6 umurongo wa 1 gushika ku 21, n'ibindi bitabo nk'igitabo ca bene Levi kigabane ca 21, igitabo c'amategeko kigabane ca 33, igitabo ca Yeremiya kigabane ca 35 kuva ku murongo wa 5 gushika ku 8, n'igitabo ca mbere ca Samuel kigabane ca 1 umurongo wa 11. Twumvise ko na Yohani Batista ari uko yabuwe kandi niko yanabaye. Twumvise badusomera bati: ntazonywe ikiboreza kandi azuzuzwa mutima mweranda kuva akiri mu nda ya nyina. Muvukanyi wasangiye natwe iri jambo, eka nawe riza gushikira mu buryo butandukanye bwa none. Tegera neza, namba waratoranye akatabonetse, namba ufise ibanga runaka, uhamagariwe kwigenza nk'uko bibereye ico watoranye. Wigenze neza kandi wiyubare, kugira ngo ntikiguce mu myanya y'intoke canke ngo uhinduke ikirira habiri. Kubemera Yezu, akatabonetse ka mbere twagabanye ni ukuba abakirisu, tugatorana izina rya Yezu, tukaba abana b'Imana. Twirinde rero kwihumanisha ivy'isi n'ibihenda amaso, cane cane bimwe biva imbere mu mutima, nk'uko Yezu yabibwiye igihugu camwumviriza ariko arabigisha ati: nkako imbere mu mutima w'abantu niho hava ivyiyumviro bibi, ubuhumbu, ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi, ubunibuni, ububisha,
ubuhemu, ibiterasoni, ukurabana ribi, ugutyoza Imana, ukwishira hejuru no kujujuta. Ivyo bintu bibi vyose biva imbere mu muntu, nivyo bimuhumanya. Tubisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Mariko kigabane c'indwi umurongo wa 21 gushika ku wa 23. Iyo ntabonwa yo kuba abakiriso dutumiriwe kuyibungabunga umwe wese bivanye n'umuhamagaro wiwe. Abavyeyi mwirinde guhemukiranira, ntimucane inyuma ariko kurenga ibigo, kandi ntimudohoke kwibanga ryo kurerera hamwe abana mwagabiwe n'Imana. Namwe gwaruka mwirinde kwihumanisha ubuhumbu n'ibiyayuramutwe. Natwe abihebeye Imana bayiyeguriye ntitwemere gutwagwa n'isi. Twirinde guhemukira umukama mu kugendera atamakenga, bwa bwere ntegerwa, bwa bworo na bwa bugamburutsi twaragana imbere y'Imana n'abantu. Ntidusubire mu vyo twahevye tukabiheba atagahato atanumusirikano vyarimwo. Ese twese tutokwibagira ko ibanga ryose ribangirwa ingata. Uko niko kwirinda kwihumanya kubera ico Imana yatugize n'iteka yaduteye, umwe wese mw'izina ryiwe no mu buzima yatoranye. Bantu mwese Imana ikunda namwe mukayikundira. Yohani Batista yatongwa b'umucacuzi wa Mesiya ngo ategurire imitima kwakira umwe yaburwa kuva kera ko azoza gukiza isi, ari we Yezu Kristo umukiza wa bose. Ntore z'Imana, duca dutegera ko amavuka adasanzwe y'imbere y'ubwuzure bushasha yabura ivuka ry'agakura rya Yezu umwana w'Imana. Ubushikiro rero turimwo nico gihe kiroranye rwose co kwitegurira iryo vuka rihimbaye rwose ry'umucunguzi. Umwiteguro w'iryo vuka ryiwe twawutanguranye n'indwi ya mbere y'ubushikiro, ubu turiko turasozera indwi ya gatatu. None umwe wese yokwisuzuma akaraba uko yiteguye. Ubwo waritavye amafungo mu kwitabira inyigisho tunganirizwa n'abasuku bekereziya mu maparuwase turimwo. Ubwo waregereye intebe y'ikigongwe c'Imana ngo wityorore urekurigwe bimwe wakoze vyahumanije umutima wawe, canke nizihe nama wigiriye ngo buno bushikiro ntibube imfagusa kuri wewe. Niwibaze nanje nibaze, wiyishure nanje niyishure. Dusabe. Dawe uri mw'ijuru, wamuduha buri mwaka akaryo ko kwitegurira ivuka ry'umwana wawe nyagukundwa. Duhe twebwe wagaburiye rino jambo kuzohimbaza iminsi mikuru iri mu kuza n'umutima utyoroye, maze tuzoberwe no gutorana ubuzima budahera twazaniwe n'uwo waje kuvukira mu mitima yacu. Bikira Mariya umugabekazi w'abemera Imana, dusabire. Mwari kumwe na Patiri Dieudonne Nshimirimana wo muri Diyoseze ya Bubanza. Imana ibahezagire mwese.